umunyarwanda mu mutwe wiwe azi yuko Kongo ari u Rwanda. Ivyo rero Kongo yarabibonye iravuga ati reka twitabaze ku mubanyi mwiza. Burya umubanyi mubi niho mwitabaza ko umubanyi mubi inzu yawe iguhiriyeko ukamwitabaza hakuzana amazi azana essence. Ati ndasavye abasirikare b'u Rwanda muri Kaziba babe hange ko bari bamaze kumenya ko hari ukungene burya mu gisirikare aho bamaneye kusanga ariho bamaneye ko mu gisirikare cyose rero bari bamaze gusinyara ariko rero bagiye gusinyara ivyamaze kugwa mu mutego burya babihinduye gusa amazina ngo wazalendo mu bikongomani vyaba ariko aba wazalendo ne patriote n'abantu bakunda igihugu cabo. Urumva abo bantu rero bararyohewe cyane kubera mu bisanzwe bari barahabutse aba M23 buri gihe cyose yo biyumviriye kuja ahantu wasanga ngo vya bengenzo ku bakigina intsinzi ariko ubu haraciye igiringo cy'ukwezi kose ata kwigina intsinzi yaba M23 kaseje buntu murahagarika baje bateye mu ruhagarika twarabafasha baje bisha abantu baratwemereza yuko turabafise no munsi barose mwimenyerezo mu Rwanda baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi turabafise turabafasha. Guys, vous allez bien, mumeze neza. Jesse nsura kandi kwidondora ndibaza mwamaze kumenyera rero uno munsi ama update news ngoma kubahereza. Ngoma kubabwira ko ejo hahise itariki 10 ku mugoroba amasaha ku mugoroba. Kwa kundi nyene murabizi. Abasirikare ba M23 bari bavuye mu Rwanda bace mu mashamba ya ahantu bita Kaziba mu mashamba ya Kongo ari muri Kongo muri Sud Kivu. Ariyo baciyemwe bagiye ibuvira baviko bafata inzira bagana ibuvira muri wa mugambi wabo bihaye wo kuja ngo kugirane ngo gufata ngo ibiki nibiki gufata ibintu nk'ivyo rero baca bahura n'abasirikare b'u Burundi. Ndasubiyemwo kandi aya namakuru bamwe ba Pacifique bamwe bande bacimamanda badashobora kandi kubashikiriza kandi rero Imana ishimwe n'abadukurikirana ayo makuru barayazi neza cyane. Kandi je namana ababwiye ko burya igisirikare cy'u Burundi burya kiri mu kazi. Ndaza kubasigurira n'impamvu kiri mu kazi nze kwishura n'abantu bavuga ngo none bariko barondera iki ngo abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo ngo kurondera iki. Ico ndaza kugishika ko muze kwinyibutsa. Okay? Abasirikare rero ba M23 baguye mu minwe y'abasirikare b'u Burundi. Baca barakoregwa baravugutirwa umuti bikwiye neza cyane. Murameruka ama media yandi yo mu bindi bihugu mu Rwanda na hehe iyo action nk'iyo yabaye abasoda M23 bakoze ibara arivyo vyirirwa ku mbuga gusa ariko icantangaje kuri iyo tariki ya 10 nta media nimwe muri Tanzania ahubwo nabonye ikinyamakuru kimwe cyo mu Rwanda candika gisinyara kujya gutanga signal ati ndasavye abasirikare b'u Rwanda muri Kaziba babe hange ko bari bamaze kumenya ko hari ukungene burya mu gisirikare aho bamaneye kusanga ariho bamaneye ko mu gisirikare cyose rero bari bamaze gusinyara ariko rero bagiye gusinyara ivyamaze kugwa mu mutego. Rero ivyabaye n'ukuri ivyabaye aba wazalendo reka ndababwira ico bisigura ni patriote aba patriote burya babihinduye gusa amazina ngo wazalendo mu bikongomani vyaba ariko aba wazalendo ne ba patriote n'abantu bakunda igihugu cabo. Urumva abo bantu rero bararyohewe cyane kubera mu bisanzwe bari barahabutse aba M23 buri gihe cyose yo biyumviriye kuja ahantu wasanga ngo vya bengenzo ku bakigina intsinzi ariko ubu haraciye igiringo cy'ukwezi kose ata kwigina intsinzi yaba M23 kandi ivyo ndibaza amazi imisi mubibona ndibaza muraherutse nimuretse kubona induru mubona ngo abakwingo bagize ukubagize ne burya mwereye muzobitingire kuri izi mbuga rero mwe muzorabe urubuga rujeje kuvuga ibi bintu ni baba bagiye gukora operation bagatsinda muzobona reisite muzobona ko biriwe ari byo bintu vyiriwe ku mbuga gusa. Ivyo rero ndibaza muravyumvise iyo ni update news yabaye le 10 kabisa sigurira ikintu impamvu igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo. Burya igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo ubu vuba gusa
bamaze igihe kirekire cyane bari muri Kongo muri wa mugambi wo kuja kugarukana amahoro n'umutekano. Narabibubwiye neza cyane yuko umunyarwanda yamaze kwifatira Kongo mu minwe bivanye na politike ihari. Umunyarwanda mu mutwe wiwe azi yuko Kongo ari u Rwanda. Ivyo rero Kongo yarabibonye iravuga ati reka twitabaze ku mubanyi mwiza. Burya umubanyi mubi niho mwitabaza ko umubanyi mubi inzu yawe iguhiriyeko ukamwitabaza hakuzana amazi azana essence. Ariko rero umukongomani yavuze ati reka nitabaza umubanyi mwiza amfashe uyu muntu kumwikura ku uyu muntu. Mu gihe uyo mubanyi yarazi neza ati uyu niwe abasha ujya muntu. Rero impamvu bariyo nukugarukana amahoro n'umutekano nkuko muri Somali bajayo, muri Centrafrique bajayo, mu Sudan bajayo, urumva mu bihugu byo bitandukanye ngene ingabo z'igihugu zijayo. Kandi impamvu zijayo ni iki? Impamvu zijayo nuko ari intwari zitegera zinanirwa. Kandi ivyo rero barabizi. Reka rero ndababwire umukuru w'igisirikare ca Kongo mu gace ka Sud Kivu yaraye ejo hahise bafashe ibijemba nabivuga guys, ndabayereka amafoto mubona amafoto ngene bicako, ariko ari amafoto aje ngaha uruga ruca ruba hakede ruca rugugagwa kabisa, baca bagugara bivanye na ligne autoriale ya media, bivanye no kungena ivyo bintu bitaba babiteye ubwoba cyane. Bandabereka amafoto y'ukungene vyagenze ko hariho abafashwe muri abo basirikare ngabo z'u Burundi bafashe ko ari kubafata mpiri mu bisanzwe babafashe mpiri imiduga ibiri bijya biduga bibiri vyuzuye barabifashe mpiri, bamwe bariruka ariko nta wagiye ko abirutse bose ubone mirambiri hasi kabisa, bamenaguritse imitwe abavunaguritse ibintu nk'ivyo. Rero ivyo rero nico ibindi bihugu bikundira ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Okay, uyo mukurure w'ingabo za Kongo muri kote ya Sud Kivu muri abo mashamba ya Kaziba yarafashe umunyarwanda yaje gute rero? Uyo munyarwanda yaje yambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Iyo bayawukuye muravyumva neza yuko ari umusirikare wa Kongo bayapfuye akaca yambara umwambaro gufata n'inkovu byose akaza. Ariko rero acagira malchance asangaguye mu bantu bazi neza yuko baherutse gukorerwa ikibi. Acaravuga ati uyu muntu ushira kwa makenga baca baramucakira. Uyo muntu igihano yahawe yarayahawe vraiment sinoginda kukibereka canke ngo ndakibabwira namwe muca mucumva. Umuntu yababajwe ariko aragwana ariko aratotezwa ukaca ufata umwansi, urumva neza yuko atakubabarira kabisa. Uyo muntu yarakorewe akazi kiwe. Reka rero nkebure aba bantu bigira abarundi ariko bobo baza kuri izi mbuga babasigurira ibintu bitari ivyo, ibintu bitaja ntibize. Nibamenye ko ibanga ni rimwe ryonyene. Twebwe impamvu tutashika kuri terrain nuko twebwe tutari muri systeme y'abanyarwanda, kuko u Rwanda gogo na ministeri rabizi igihugu cyo nico kirungika bajye bamenyesha makuru, kandi bobo babaza abanyarwanda babaza abiwabo. Rero natwe update wadukeneye ntituja kubaza abarundi gusa, ubona yuko ari urusaku. Ivyo mwana ndabona ama commentaire ngo pana ngo kucaranga usanga mutubwira ibiki nibiki. Oya, je ndabibabwiye uko kubera mutawuri impamvu twebwe dashika sur terrain. Twebwe niyo mpamvu twebwe hari ama antenne tuba dufise natwe turema twavuga ati zi antenne zoduhereza no makuru ari update, sivyo? Kandi ivyo muravyemera, kandi mutavyemeye muravyumva handi, ariko mwanse ko ivyo twe tubabwiye muravyumviriza handi kandi muravyemera kandi murabitahura, kandi uza gusanga bana babeshe. Kuko ubu ndakubwije ukuri ko ava y'ivyo. Rero reka ndababwire impamvu son excellence nyakubahwa Perezida w'igihugu cy'u Burundi mu Kirundo yavuze yuko dufite umubanyi mubi. Reka manze ndabumvishe ijambo nyakwigendera Pierre Nkurunziza, amajambo yavuze afitani isano justement n'aya majambo Perezida Ndayishimiye yavuze yashikirije. Okay, reka mufata kanya mumvirize ari majambo nyene icubahiro yashikirije. Nivyo abangombwa ubw'ivyuma nivyo dukundira ndaza kubahereza aka video mu karabe ngaha nyene kuri screen twagiye. Ko hariho mu kwezi kwa 11 guheze hari abateye
aravuga muri mabayi mu ntara c'ibitoki kandi ivyemeza biriho yuko vyakozwe n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabifise, ivyemezo turabifise. Reka manze ngarukirize ngaha. Murumva neza hari karashikiriza yabivuza gihari. Ati murazi neza yuko hariho abantu bateye muri mabayi mu gihugu mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo. Mabayi iregeranye n'u Rwanda. Bateye. Ati turafise témoignage ikwiye neza n'ivyemezo birahari. Ko abo bantu baje bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Murumva neza ico kintu kandi turabizi. Okay. Hari nashaka gukebura abarundi. Nagira umuntu yibaza yuko no mu mvugo no mu ndinganizo y'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasezerano dusuriye ko abarundi mu neza yuko igihugu cy'u Rwanda s'abasoda mu Rwanda bateye Burundi ni igihugu cy'u Rwanda cateye uburundi. Okay, reka ngarukize nakana aha nyakwigendera avuze ati murumva neza yuko ari igihugu cy'u Rwanda cateye igihugu cy'u Burundi. Arabisubiramo kandi ati umviriza inge ndabumvisha ka umvirize neza sivyo ati n'abasoda ni igihugu cy'u Rwanda cateye igihugu cy'u Burundi. Nge mumvirize hari abateye aravuga muri mabayi mu ntara c'ibitoki kandi ivyemeza biriho yuko vyakozwe n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabifise, ivyemezo turabifise. Ahari nashaka gukebura abarundi. Nagira umuntu yibaza yuko no mu mvugo no mu ndinganizo y'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasezerano dusuriye ko abarundi mu neza yuko igihugu cy'u Rwanda s'abasoda mu Rwanda bateye Burundi ni igihugu cy'u Rwanda cateye uburundi. Ati s'abasoda b'u Rwanda bateye Burundi ni igihugu cy'u Rwanda cateye Burundi. Ikibaza muri ko muravyumva neza irijwi murumva yuko atari gwanje na video je ni vyadukunda ndayibereka guys. Okay, kuteye abasirikare b'igihugu acungera imbibe ubuteye igihugu. Voilà, bateye abasirikare ku rubibe, bateye ku rubibe bisigura yuko urubibe bisigura yuko uruteye ukarujabuka ubuteye igihugu justement ni objectif ubufise. Tubandanye abarundi bwa mbere mumenye neza mutahure yuko igihugu cy'u Rwanda cateye uburundi nabwo bateye kirindiro, bateye uburundi. Bamaze gutera uburundi rero mwese muca mwumva neza yuko hari umwansi yateye uburundi. Tubibemwo tubizi. Ati murumva ko umwansi yateye uburundi. Ya majambo son excellence herutse kuvuga mu Kirundo murumva ko afitanye isano n'iki kintu sivyo? Katubandanye mpuzamakungu turi kumwe n'ivyo bihugu turekana ukudutsa kubahana ikizira nikirekuwe. Rero ibi yinye ntibaye bwa mbere, byarabaye 2014 2015 2016 ivyarabaye 2014 vyarabaye 2015 2016 vyarabaye. Son excellence yarari kiri ku butegetsi. Okay, muce mwumva rino 2025 rero ino 2025 aho rero bigarutse ubu rero biriko vyitiriga umengo urumva u Rwanda go rurekama ngo impamvu ngo abarundi baja ngo gufasha Kongo mushaka mwifatire. Reka tubandaye twumviriza ijambo rya nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Seje no murahagarika baje bateye mu ruhagarika twarabafasha baje bisha abantu baratwemeye neza yuko turabafise no munsi barose imyimenyerezo mu Rwanda baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi. Turabafise turabafasha. Hana abandi bateje ubundi si bajya bonyene abandi bateye baciye muri Kongo nabo nyene turabafata baratubwira twarose imyimenyerezo mu Rwanda baducisha muri Kongo tuza gutera twarabafashe turafise. Hana abandi igihugu ca Kongo igisirikare ca Kongo cafashe guhera umwaka 2018 buri mwaka nkamo bikurikirana kuri ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije abo dufata rero benshi tubabajije ati twebwe twaronse imyenyerzo mu Rwanda duca muri Kongo batunze gutera Burundi. Bumva ariko rero sivyo no munsi tubifate nkama. Reka nshake ngarukize ngaha na ka video kamari minota 2 n'amasegonda 47
ni yari karashikiriza reka je nshake ndabigeze ngaha kuri iri jambo nyine avuze ati ngo murumva neza yuko atari vya vuba tubifate nka nkama bimwe Son Excellence yavuga ati ngo ntimujyame umukondora zosi aha yatubwira ati mubifate nkama umva mubishire ku muzirikanye ariko naho bavuga batubwira bati ntimujyame umukondora kuko sivya nivyo kurinda guca mu ntuzenye mu kanwa ababo ubuhoho biriseriye imiteguro igeze kurumva bitanguye kuva 2014 kuduga ushaka 2025 urumva neza yuko bavyiteguriye birenze cyane ariko rero ico no humuriza abarundi bene wacu nimushira umutima munda ibirindiro birakwiye ku mipaka nko ku mupaka wowo usanga ari amabatayo nk'ibihumbi 2 ku mupaka rero jewe nimugira ubwo urumva abo Pacifique babwira ngo urabona ngo baje gufata ngo Pacifique wenyene kibamanda bakubwira ngo je mbona umenga ngo batango kuzibira ngo mu Rumonge wewe ni usinyara inzego z'igihugu programme ya sécurité no uyisinyara urazi ingene sécurité urazi imyaka igihugu cy'u Burundi kigwanye nibi bintu